Ndabaramukije bene data bakunzi mukurikirana ikiganiro ubugingo bushasha. Amahoro ya Kristo ashibamire ubugingo bwanyu kandi abahica imitima yanyu yifuza ico mwamusavye akibakorere. Yesu abahezagire cane. Uyu munsi mfise ijambo mu mutima rivuga ngo gukurikira inzira y'umusaraba. Yesu aduhezagire cane. Kwikorera canke kwikorera umusaraba wiwe. Kwikorera imisaraba. Mbega turafise umusaraba muri no rugendo. Hariho abavuga bati none ugiye gukizwa bica bihinduka ukamererwa neza, abandi bati reka ntubivuge nahuriye n'amagorwa. Rero reka tuganire twumve kwikorera umusaraba. Umuntu mbega yikorera umusaraba mu biki? Mbega Yesu yarikoreye umusaraba? Mbega Yesu ko ari nyanduruko yo kwizera, mbega twomwigana tukagenda uko yagenze, ko tubona iherezo naho yawikoreye agatukwa, abantu bakamuvuma mate, bakamushira ku rugori rw'amahwa mu mutwe igitsibo, kandi yari umunyacubahiro, yasize ubwiza mu ijuru, ariko akamererwa nabi. Turabona iherezo ngo yagiye kwicara iburyo bwa data. Haleluya. Kandi ngo azogaruka gucira imanza amahanga, azozana n'ingabo nyinshi. Yesu adufashe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice c'9, dusome uriya murongo wa 23 dushitse kuri 26. Havuga ngo gukurikira Yesu mu nzira y'umusaraba. Abwira bose ati umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke yikorera umusaraba wiwe uko bukeye ankurikire. Kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe kubwanje azobukiza. Kandi umuntu vyo mumarira iki kunguka ivyo mwisi vyose niyabura ubugingo bwiwe, canke niyabwakwa kw'iciru. Kuko umuntu wese bizotera isoni kunyemera no kwemera amajambo yanje, n'umwana w'umuntu bizomutera isoni kumwemera, ahazozira afise ubwiza bwiwe n'ubwase n'ubw'abamarayika bera. Imana idufashe cyane. Niri jambo ngo gukurikira Yesu mu nzira y'umusaraba, ngo arababwira bose ati umuntu ntiyagomba kunkurikira ntahavaza ukuguru kumwe kuri hariya yahora ngo ukunda kuzana iwanje. Umuntu ntiyagomba kunkurikira naze wese ashora ivyo afise, ashora ivyaha, ave muri vya bindi. Hari ibintu vyinshi vyari bidufitiye inyungu, ariko bitatuma tuguma mu bwami, bitatuma tugenda twemewe. Aravuga ati umuntu ntiyagomba kunkurikira yikorera umusaraba wiwe ankurikire. Kandi umuntu ngo vyo mumarira iki guhomba ubugingo, nk'umuntu vyo mumarira iki kunguka ivyo mwisi vyose, ariko akazohomba ubugingo. Imana idufashe cyane. Hari umugabo mpora nigira ko yitwa Gehazi. Igihe Elisa yagenda gusengera Namani, yaramusengeye Namani imibembe irahera. Hanyuma Namani agomba guha vyinshi umukozi w'Imana Elisa, ariko Elisa aramwatoya ingabire y'Imana ntidandazwa. Nkuko biri muri kino gihe umuntu asengera umuntu ngo yakize ngo zana, oya, ingabire y'Imana ni ku buntu, twabiherewe ubuntu tukabitangira ubuntu. Hanyuma ngo acaramubwiye atoyaye ingabire y'Imana ivyigumiriza ivyo bintu byawe, sije nagukijije n'Imana yankoresheje ndagukiza. Elisa asubirayo. Mugabo Gehazi agatima kagumamwo. Gehazi ntiyari bwakire neza ngo akurikire Elisa neza, hari hakiri utundi tuntu tumurimwo. Ngo acaragenda ahengera Elisa, bashitse hariya aramukwepa cinyuma, arirukanga no kwa Namani. Aterega ati data uje agendewe n'abashitsi banga nukunuku, ati none duha imyambaro, kuko yari yababajwe n'ingene Elisa atabitwaye. Hanyuma acarabitwara, acaramuha. Namani siwe yabonye baraje kubimusaba, kuko yari yagombye no kubibaha n'imbere y'igihe. Acarabimuha. Amaze kubimuha acaragenda, kubera ko Imana imwemu y'Imana ari mu mukozi w'Imana Elisa. Acarabifotora vyose, arabona ivyo Gehazi yakoze.
Gehazi caragenda ngo acarabihamba arabinyegeza kugira umukozi w'Imana ntabibone. Nama mvuga kenshi muri kino kiganiro c'ubugingo bushasha, bene data mumenye ko Imana izuminga ikabona akantu kose n'akadetaye gatonya n'agashari gatonya ufise Imana irakazi n'akazigo gatonya ufise Imana irakazi ugwanka ufitiye naka Imana iraruzi naho umwereka ko bimeze neza. Yesu agufashe cyane. Niho Gehazi yacasohoka aramubaza ati mbega Gehazi wibaza ko umutima wanje utajanye n'uwawe ibi nibi yaratanguye kumesha ati rero ya mibembe yose yari kuri Namani isubiye kuri wewe. Mbega mwumva Gehazi yarungutse vyo mariki umuntu ko yunguka ibihinda agahomba ubugingo. Gehazi yararonse ibihinda ariko acahomba ubuzima bwiwe amagara yiwe. Niri jambo ry'Imana ngo gukurikira Yesu mu nzira y'umusaraba, ngo ugomba kunkurikira ni yiyanke abe muzima. Yesu ikintu camuzanye hano mwisi, mission yamuzanye mwisi nta yindi kwari ukubwira abantu ubutumwa bwiza ngo bahinduke. Yaraje gucungura abari mwisi bose. Nta kindi camuzanye, yemeye kwambara umubiri arababazwa acika nka twebwe kugira ngo ashobore kudushikira. Yatubereye akaroro mu kwikorera umusaraba, ngo yarinumiye ngo nk'intama ijanwa mwibagiro bagakubita kanuma bakagira vyose akanuma, ngo yagenda aratemba arababazwa ariko yari afise mission yo gucungura umuntu, yo kunguka ubugingo bw'umwana w'umuntu. Yesu adufashe cyane. Rero ntitwabwiye kumwizera gusa ariko twabwiye no kwikorera umusaraba. Hariho ivyo ducamwo baduhora Kristo, hariho ivyo udakora. Nturye igiturire bagenzi bawe bakakijya kumbure kugira ngo ntuzohomba ubugingo. Vyo mariki kunguka vyinshi ariko ukazohomba ubugingo. Imana idufashe cyane. Ntitwabwiye kumwizera gusa ariko no kwikorera umusaraba. Twarabwiwe kwihangana, twarabwiwe kugira imbabazi, twarabwiwe kubumbwa n'ivyo dufise. Muri uku kwikorera umusaraba turiyanka, tukirinda muri vyose, tugaca bugufi, tukagira umutima w'imbabazi, tukaniganira ubwo bugingo, tukiruka nk'abafisi iyo bariko baraja. Imana igufashe cyane. Njuti yanje, biriko bigenda gute? Ubona abandi bariko barayora, ikorera uwo musaraba wawe. Ubona abandi vyoroshe hariya ku karimbi, ukabona abandi bagenda bararenza kwisuka batwara ivy'abandi bakaryama bagasinzira. Oyaye, ikorera umusaraba wawe. Ni vyinshi cyane muri no rugendo, ni vyinshi. Kwiherezo uzoronka ubugingo buhoraho. Mbega ngo umuntu azotinya kunyemanga. Haraho umuntu atinya kuvuga Kristo akavuga ati noca mva muri kano kazi. Eraguwa n'umusaraba muvuge, kuko ijambo ry'Imana rivuze ngo ni watinya kumwemangira imbere y'abantu nawe azotinya kukwemangira ahazozira kuganza. Afise ubwiza bwiwe n'ubwase n'ubw'abamarayika bera nawe azotegwa n'isoni kukwemangira. Ikorera umusaraba wawe, wemera umuvuge, usonze ariko ntiwibe kubwa Kristo. Niba kubaza babwiza ukuri, reka kunywa izo nzoga ngo bo kugaya ngo abandi bagabo nka wewe. Babwiza ukuri kuvuga ngo uragwaye, babwira uti narakijijwe. Haleluya. Kugira ngo nawe ikindi gihe azoguhanagura mosozi ati ngaba erega tuzogira defile, azotwerekana. Haleluya. Azotwerekana, azodupresenta nk'abantu bikoreye umusaraba, bakawikorera neza, bagahagarara mwisi bakavugwa nabi ariko bakunguka ubugingo. Bimeze bite wewe? Ubona uri kubikora ute? Wumva woguma muri kijya gikundi uti bajya abagenzi ni beza, kijya gihari sinokivamwo. Oyaye, bacavuga ngo ndumujinga wengo akakuvrema ngo nawe wagiye muri bijya bintu bya fake vrema. Ivya Yesu ni vya fake. Umwami wanje yari umuntu akomeye, yari umwana w'Imana. Yesu akugirire neza. Vyo kumarira iki? Kunguka vyose kubwo gutinya kwikorera umusaraba ugahomba ubugingo. Ndakwifurije kwikorera umusaraba wawe. Yesu aguhezagire. Mwami Yesu uragahezagirwa. Turaguhaye icubahiro. Uri Imana nziza, uri Imana yera. Yesu
watanze ubugingo bwawe ku bwanje. Uyu munsi ndaririmba ishimwe, watanze ubugingo bwawe ku bw'isi yose, kandi abazokwizera bose bazokizwa. Uzokwatura izina ryawe wese azokizwa. Haleluya. Ndasengeye uyu muntu akiri mu gukekeranya, atinya kukuvuga ukuri ngo avuge ubukuru bwawe, atinya kukwemangira, atinya kwikorera umusaraba. Baba mutakatifu, ngo umugirire ikigongwe, umushikana ahantu ho kumva ko akwiye kwemanga, akikorera umusaraba kugira uwundi munsi nawe uzomwemangire. Urakoze Mana, umubabarira hatakuvuze aho yatinye, kandi umushoboze guhagarara mu izina rya Yesu Kristo. Amen.